sinzi ko nk'abamama bari ngaha nibo babizi. Iyo ufise umwana urashobora kumva ivyo ariko aravuga kandi atigeze avuga. Umwana ashobora kubaza agashobora kuinterpreta amarira yiwe. Je narabwiye ko mfise imbwa nizo nkunda gutaka bakarorero. Sasa je imbwa zanje sinzi vraiment Imana bigenzeje. Mugabo ndaparvena gutahura iyo imbwa yanje ikeneye kunywa amazi, ndaparvena gutahura yuko imbwa yanje ikeneye kuba yonyene. Donc iyo ikuze iriko irakuga jewe iga je ndazi kuinterpreta. Sasa ingene je ndainterpreta ni papo yingene tubanye igihe kinini. Rero ikintu tugomba twige uno munsi canke mu mwanya ni ingene umuntu ashobora kuva ahantu jewe nigeze kuba ndi kandi ndasenze vraiment Imana ihabavana aho hantu. Ahantu hagute, ahantu yaho urumva twebwe abantu bakijijwe canke abakizwa turaba specialiste vraiment bafite bo gufenta Imana. Twebwe urumva tora dusenga hama ibintu ntibikoreke muga tukabandanya dusenga. Nk'ubu vraiment utabesha wiravye imyaka usenze ukaraba ibintu umaze gusengera ingene bingana ukacurabona ingene ubuzima bwawe bungana vya vrai nta kibazo ufise. Ntagiye bibaza yuko Imana ibi bintu vyo kwicira amasengesho bitabaho yatavyigira. Iyo turiko turasenga twaturevye imigisha n'imihezagiro muga dusohotse hanze tugasanga yaje abagenzi bacu birigwira baje Imana umve batazi n'ijambo n'izina Yesu, ukabona ko vya bindi twe twita guhezagira, ukabona ko arafise ibintu. Eske ntibiguca mu mutwe ukibaza ati none Imana kubera iki twe dusenga dukijijwe hama yamigisha kubera iki tuguma tuyizera gusa mugatayo tubona mugabo ugahura n'undi mutipe mukorana adakijijwe wewe afise ivyo bintu atagera bisengera. Nta kibazo bigutera kweli. Ikibazo kirihe none ko twe dusenga kandi biruga ati ngo musabe muzohabwa, none kubera iki tudahabwa? Ibi nivyo bibazo abakristo benshi bafise mugabo bamwe batinya no kubaza Imana kubera bumva umengo baba yubahutse. Nimba ufise umuvyeyi agukunda cyangwa ufise umugenzi ukunda, ikintu ca mbere wifuza ko kiba hagati yanyu no kubwizanya ukuri. Bibiliya ivuga ati ngo nimumburanye nimumpamagare, ari Imana iriko irabwira abantu biwe, iriko irabwira ati umviriza jewe ndabahaye defi. Umuntu wa mbere azi kubaza ibibazo naze amburanye ambaze jewe umujiji wa mbere kwisi, naze ambaze igituma nkora ivyo nkora hama ndamwishura. Donc imagine Imana ibikira kwisabira ko uyibaza ibibazo uhora yibaza ibibazo bingahe? Est-ce que uri satisfait n'ubuzima bwawe? Nimba utari satisfait n'ubuzima bwawe uhora yibaza igituma ubuzima bwawe bumeze uko bumeze. Est-ce que iyo ukekeranije uti none kubera iki jewe nsenga mugabo simbona amaresultat uhora yibaza? Sasa ahantu ngoma ndabazane ni kugira duparvene gutahura neza icyari cyo gusenga. Objectif yo ngani kugira twige hama tugeze ubuzima bwa hariya hanze ico kintu tuba twize tugishyira en pratique. Sasa hama igituma biri important cyane gutahura gusenga ni kugira mfashe umuntu ngaha yari mu kibazo je nigeze kubamwe cyo kwama ariko arasenga mugabo ntabone nyinshi muga akaguma ganganiya gusa ganganiya kumbe nta nyishiriyo frere, nta nyishiriyo. Umunsi umwe je vraiment sinzi contrairement n'abandi bantu je vraiment Amahera vraiment je dufitanye imigendanire myiza na cyane hayi vraiment je vraiment ndayaronse ndumva ko n'Imana iryohewe. Rero umunsi umwe je ndifite ibibazo byanje by'amahera hama ndagiye imbere y'Imana mu buseriye bwinshi. Mana wari mijuru n'isi yarasena ko ifeza n'izahabu n'iby'iwacu ndajije kubyatura
mugabo nyene hagiye uvuye muri urya mwanya twita amasengesho uratangiye kurezona ati ni ibintu byifizaniza uko atavyo murambona nani biri sanse ndisazo guma ndabivuga atavyo mbona nibyo biryohera Imana nani okay bimeze gute none ko abatuyi banje baguma bagwara nuko biri sanse kumera ndisazo guma mvuga ko bimeze neza kandi mbona le contraire Chandatangura rero gusaba Imana amafaranga n'Imana aha rero kabaye nta blague ndazi ko ndumugororotse nzoja mu ijuru mugasi nshaka kuzoja mu ijuru ndumukene vraiment reka wasi nige ngene saba amafaranga ngaho rero no mutwe bakavuga ati prince ibyo bintu byo gusaba amafaranga Imana birivuga ati ngo urukundo rw'amafaranga nibe muri twebwe iryo jambo ngira nzore basigurira undi munsi kugira ntidutakare cyane niko jambo ry'Imana rivuga vraiment sasa jewe ndagenda vraiment ati Imana jewe ntiduhendane kuva mu gatondo gushika ku mugoroba je ndakina amafaranga rero nimbura umuvyeyi mwiza wavuze ati ngo umuvyeyi ngo nta mwana yosaba umuvyeyi umukate hama umuvyeyi amuha inzoka rero je nkira amafaranga nyihera amafaranga ukugoroka ndagufise ndabizi ko nzoja mu ijuru mugabo sinshaka gupfa ndumukene amwike wonye explique igituma ubukene bwo guheje icubahiro mugabo kugeza ubu aho ngeza mu gutahura ijambo ry'Imana vraiment mu bintu nanzi ko Imana yasezerana abantu bawe yabasezeranira ubutunzi hama mu bintu nzi nuko atamuntu n'umwe Imana yasezeraniye ubukene umuntu yasezeraniye ubukene n'umuntu umwe gusa ni shetani niba yasezeraniye ubukene ku buryo na shetani no kuzimu shetani arimwo sukwiwe ni Imana yakuremye donc nta kintu kimwe afise rero sinzi wowe kushaka kwigana ingeso ya shetani yo kuba umukene je nshaka kwigana ingeso y'Imana yo kuronka ibintu okay sasa ndiko ndabwira Imana ibintu by'amafaranga Imana icumbwira ati prince jigi usengesho wamusaba ugumusenga mu bisanzwe narari kwishuye kuva kera mugabo ni wewe udatahura ingene urikoresha tavuga ati Imana okay uri serieux cyangwa ushaka kunyinjiriza ubusiku cyangwa cyabara uri serieux nyene hama Imana icumbwira ati prince umunsi nakurema nkashira ko akora kuza ngaha kwisi uwo munsi nyene naguhaye ibintu byose bikenewe byo tumuronka amafaranga kuko ndazi yuko je amahera narayaguhaye mugabo nayaguhaye mu iforoma utari witeze igihe wowe wasaba amafaranga wari witeze ko ucubona ibihera kubona kuri compte ibintu byuzuye mugabo nashaka ndakubwire prince ko umunsi naguhingabire niwo munsi nari mpejeje kuguha amafaranga yose ukeneye umunsi mfata ingabire je nk'ubu nkora ibintu by'amasanamu n'ibindi bitandukanye byo kuririmba n'ibiki umunsi mfata iyo ngabire nkayidepoza muri wewe niwo munsi nari mpejeje kuguha amafaranga rero wewe ugumuza kunsaba kandi naraguhaye imbuto mu biganza byawe hako ugenda ukoreshe iyo ngabire iyo mbuto office ugende uyimijagire mu mirima kugira imirima ikure ugumuza ugumuri baba saidia papa peti naraguhaye imbuto rafise imbuto muri wewe rero ugumusabiki kuva uwo munsi ivyumviro vyanje birahinduka niwo munsi jewe fata decision kumbe rero vya bintu byo gusenga hari ibintu basenga hama hari ibindi bintu badasengera muri umwe yashobora gusenga ati Mana ndagusavye maguru senze ngo nduge kuri iyi ntebe oya izo capacité ziri muri je Imana yandemye yaramaye izo capacité rero isi vite simplement ko exécuta umva sindinda guhamagara abamarayika ngira ko tout simple vyabaye ni vyabaye eske ni Imana yanteruye ngahe nashira ngaha izo capacité Imana yazishize muri jewe kuva kera donc kuba ntari kimuga bisigaye ngo ndafise capacité yo gutambuka rero twebwe abakristo hari igihe tuguma tuvuga ati Imana ngo ukore iki kintu ngo ukore iki kintu ngo ukore iki kintu muge Imana ivuga ati ushaka ndagikore kangahe ushaka ndagikore kangahe bene data rero abantu ngaha twese turaha tuguma dusenga ivyerekeye amafaranga dusaba amafaranga muge Imana ivuga ati okay none okay ndayabaye kangahe je narabahaye imbuto
umviriza, umuvyeyi mwiza si umuntu agusigira ibisigi gusa bifadika. Umuvyeyi mwiza ni umuntu aguha ubwenge bw'ingene ivyo bintu wabireproduce ku buryo n'igihe yopfa wobandanya ugwiza ibindi. Wibuke umunsi umwe Yesu yarabahaye abantu, arabaha umugani w'itaranto, arababwira ati umviriza, wewe naguhaye itaranto, rero iyo taranto ntusubire kandi kumpamagara ngo yangu Yesu ngo ngurihe rwaye canke ngurihe amahera y'inzu. Oya, genda ukoresha iyo taranto yawe hama izovamwo izindi. Bibiliya ivuga ati ngo niwabona umuntu w'umunyamwete mu byo akora, bene uyo azokorera ibwami canke abami. Hari ibintu twebwe tuguma dutakazamo umwanya, kandi hari ibintu iyaba twari abantu biga gukoresha ingabire dufise tuba tubikora facilement. Sasa nshaka tout simplement ndabatahuze yuko iyo uriko urasenga Imana nta mafaranga izoguha icambere. Imana iguha ubwenge bwo guproduza ibintu. Rero twebwe kubera isengesho tudatahura icari ico, iyo uriko urasenga, reka mvuge surtout nk'iyo uriko urasengera ibintu bifadika, ikintu cambere usanze kuba attentif cyane ni kumva direction Imana iguha. Kuko muri direction Imana iguha kenshi iguha capacity, iguha ubwenge bw'ingene ukoresha ingabire yawe kugira yinjize amafaranga. Muribuka kujya biri tubwira ngo Salomo niwe munyabwenge wa mbere ku isi. Igihe Salomo yagenda gusenga ariko vugana n'Imana, Bibiliya tubwira ati ngo yasavye Imana ubwenge. Hama kubera yasavye Imana ubwenge ngo nibindi vyose bica birakurikira, kuko mu bwenge harimo capacity y'ingene aza gukoresha ingabire ziwe kugira zimwinjirize amafaranga. Yarafise capacity y'ingene aza guca imanza. Rero twebwe hari igihe ufite dutinya kubaza Imana ibibazo vy'ukuri ati Imana none kubera iki senga mugabo simple prospere mu wifadika. Bene data, si umugambi w'Imana yuko Imana itubona dukenye. Nta kintu kimwe gihesha Imana icubahiro mu kutubona turi abakene. Imana ntibiryohererwa na gato. Abantu bose Imana yahamagaye, shaka usome kuva mu itanguriro, yamubwira ati umviriza, izina ryanjye nzobigera rurangiranwa, hama nzobagira abanyamugisha. Iryo ni isezerano twebwe dufise. Abigaratiye bavuga ati ngo rero ngo kuko twebwe ngo turi abuzukuruza ba Aburahamu. Rero Aburahamu ibyo tuzi nuko Aburahamu bivuga ati ngo yari umutunzi, mu Kirundi bavuga ati ngo yari umutunzi ahebuje. Rero nk'abuzukuruza biwe rero ifoko tumenya kubera iki none tudafise ivyo Aburahamu yari afise. Sinshaka kubakundisha ibintu bifadika, mugabo ni kubwira maze gutahura yuko hariho ahantu udashobora gufasha umuntu n'ingabire zamwe mu yera gusa. Ubisanse ko utahura yuko n'amafaranga gihinduka igikoresho ushobora gukoresha kugira abantu bakizwe. Nkunda gutanga example ya Yesu. Yari afise abapotre 12, ariko igihe yapfa hageze ko bamuhamba, Petero n'amarevelation yiwe, Yohani n'amarevelation yiwe baruku mu nama ya komite bavuga ati okay, ninde aza kwisharja ivyerekeye cimetière ya Yesu. Petero n'amarevelation yiwe yamazura abantu yari calme muri komite kimya. Kumbe inoti yabuze mtamu, hakenewe inoti kugira bahambe Yesu. Hamumubire tutari butunazi atigeze sengero n'umuntu numwe agwaye n'inkorora ngo akire, ngo haza umuntu yitwa Yosefu ngo umwigishwa wa Yesu avuga ati je ni muumpe ndafise imva. Donc bisigura ngo umwigishwa wa Yesu yifitiye amafaranga. Hari ikibazo yashoboye gukemura c'umukiza wacu Yesu, abantu buzuye mwe mugera ba Petero batigeze bakemura. Kubera iki baguma barondera gusingabire zamwe muyera, hama ntibatahura ko mu bikoresho Imana itanga, Imana iratanga ibikoresho by'ubutunzi kugira dufasha abantu bamwe. Iyi microphone nibaza nestimye d'après ngene nzi ibintu ze ivyuma, iyi nibaza ko $300. $300 ça veut dire mu Burundi ni $900 canke $900 kuduga. Sasa ibaze muri aka kandi kugira je nawe twumvikane neza, ntarinze kuruha nawe utarinze gusarara ngo umvirize ibyo ndiko ndavuga. Mfise $900 ngaha. Sasa bisigura ngo iyo $900 bitari kuboneka, je nawe turiko turasufura mu kumva ijambo ry'Imana. Hajya bariko barafata ijwi. Iryo jwi bariko barifata kugira nk'iyi audio duparvene kuyiposta nko ku ma réseaux sociaux kugira ishikira abantu benshi cyane. Kajya kantu gafata ijwi kaguzwa amafaranga. Sasa sinshaka kubagumura ngo muba bakunzi b'amahera ntimukababe vraiment, mugashaka mutahure ko amafaranga ni igikoresho. Hama nukuri Imana n'umwizigigo iratanga ubwenge
bukuntu turonke ivyo bintu bifadika. Sasa duhaguruke dusenge mu buryo buri simple cyane, dusigaje iminota 2. Uburyo buri simple cyane dusenga ni gute? Prière ni conversation. Ni conversation yawe n'Imana. Shaka uganire n'Imana. Bigira mu buryo buri simple gusa. Hama iciyumvira Imana iza kukwinspira, ugifata yo serious cyane. Ucandike, ugikurikirane. Ari gutangura business uyitangure, ari kuja gusaba akazi ahantu ugatangure, ari kwiconnecta n'umuntu ubitangure. Ntiwezete ikintu gitoya. Imana izakubwira uza gukora. Okay?